Twihuse cyane turabandana n'ikintu kigira kane kugira ngo umuntu ashobore kuba do attractive person. Twabonye ko icyambere kwanza ko ari to build your head self esteem. Twabonye bwa mbere na mbere ko ari kwiyubakira icyizere, ukaba umuntu wifitiye icyizere, umuntu wiyubaha, ukaba umuntu koko umuntu kanaka yose ashobora kubona hama akifuza kumera nkawe. Hama twabonye ikintu kigira kabiri naho twari ko ari kuba joyful and friendly, ukaba umuntu afite umuntu agaragaza umunezero, atari wa muntu aguma afunze isura. Hama kandi ukaba umuntu ayagisha abantu, umuntu yugurutse mu kuyaga, pana wa wundi ahashitse hose umenga shetani niwe mugenzi wiwe adashobora kuboneka afise umunezero. Twabonye ko naho wowe uri mwiza gute abantu bazoguhunga, naho wowe uri umutunzi gute abantu bazoguhunga, kuko udashobora kwiyugurura ngo uvuge uyagisha abantu. Twabonye kandi ko ikintu kigira gatatu naco ari iki, twabonye ko ari to find your purpose. Twabonye yuko ari kurondera umuhamagaro wawe, ko twabonye yuko umuntu ari mu muhamagaro wiwe aba ari attractive gose. Twatanze akarorero par exemple, umukinyi umwe arashobora kwinjira mu kibuga abantu amamiliyoni n'amamiliyoni bagakoma induru kubera amaze kumenya umuhamagaro wiwe. Umuririmbyi umwe agashika kuri scene abantu bagakoma induru kubera amaze kumenya umuhamagaro wiwe. Umuntu kanaka ugasanga ariko arakora iganiro cyangwa ikintu kanaka, ugasanga abantu bose birukira ujya muntu. Ni kubera iki? Ni kubera amaze kumenya umuhamagaro wiwe. Ndashaka rero kandi naho mushobore kunyumva neza kuri iki kintu kigira kane. Nimba ushaka kuba do attractive person, umuntu akurura abandi, umuntu wingira akamaro ku bandi, umuntu yamakenewe ahashitse, akaba umuntu wingira akamaro koko, naco ni ikihe? Ni to develop your mind. Nukuri ndagusabye ushobore kwiyunga ubumenyi, ushobore kuba umuntu azi ikintu kanaka, ushobore kuba umuntu afise ubumenyi bwo gukora ikintu kanaka. Basi ari abantu badatahura, ari abantu batumva ikintu, kuva umenga kuba ari mwiza gusa birakwiye, kuva umenga gusa kuba yateruye ivyuma birakwiye, kuva umenga gusa kuba manake afise uko asa cyangwa uko ameze umenga birakwiye. Nimba koko wifuza kuba umuntu ari attractive, girageza kwiyungura ubwenge, usome ibitabo, umenye ibintu kanaka, ushobore kugira ama information ikintu kanaka. Niyo bizotuma koko ushobora kuba umuntu w'akamaro, aho uzobushitse hose ushobora kugira ikintu kanaka utagishobora gukora. Hama abantu koko bakaba bifuza gushobora gufatikanya nawe cyangwa gushobora gutuma koko bashobora gushira mu bintu byabo. Hari abantu badatahura cyangwa badashobora kuvyumva. Nimumbwire, eske mwishuri iyo hageze periode y'ama exam, umuntu aba ari attractive abarinde, umuntu akurura abandi, umuntu koko akenewe mwishuri abarinde. Eske ni wa mukobwa mwiza wo mwishuri, eske ni wa muhungu yateruye ivyuma, eske ni wa muntu avuga amajambo menshi. Mu gihe hageze periode y'ama exam, umuntu wa mbere aba ari attractive ninde? Umuntu wa mbere yirukirwa ninde? Nujya muntu aciye ubwenge, nujya muntu azi manaki vyarimwo, nujya muntu atahura, nujya muntu koko atahura ibintu byinshi mwishuri. Nusanga abantu bose bariko barirukira, nusanga abantu bose bariko baragerageza kwegera kugira ngo bashobore kubasobanurira no gushobora kubereka inzira kanaka bashobora gucamo n'ivyo bashobora gukora kugira ngo bashobore kumenya muri exam. Kubera iki? Kubera ibibazo vyegereje. Muri ino si nayo hohorero yama mu bibazo vy'imisi yose. Ucureka kwiga gute? Tugerageza kureka kongereza ubwenge gute? Hari abantu benshi batangura kwibaza rero, nje ko nace ku university cyangwa ko ntayiko ndiga, cyo genda gute? Iyi si bwa mbere na mbere kwanza niho mwarimu wa mbere kandi akomeye. Iyi si izoshobora kukwigisha byinshi uretse n'isi gusa. Uno munsi aho genda hose kuma rezo social, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, hose huziyeho ibintu kanaka umuntu yoshobora kwiga. Kandi apana kuvuga ngo biri mu zindi mutazi, haba mu Kirundi hari ama information kanaka ushobora kwiga kandi bikakubaka, haba mu Congereza, haba mu Gifaransa, kuri YouTube, kuri TikTok hariho ama information kanaka, hariho ubumenyi kanaka ushobora gutangura kurondera no munsi, bugatuma koko ushobora kuba umuntu afise ikintu kanaka yoshobora gushika imbere y'abantu akavuga, hama bagashobora kumwumviriza. Ariko abantu batazi kandi badatahura neza muri buno buzima bw'inosi, muri kino gihe cy'uno munsi, iyo uri umuntu manaka ari useless, umuntu atakintu na kimwe afise mu mutwe, umuntu atakintu na kimwe azi, na mukuru wawe nawe barongo ya entreprise, naho papa wawe barongo ya entreprise, urashobora kubona yuko ahako gushira muri kijya kibanza nguze konona ibintu vyiwe, afuma yemera kugushira muhira, hama akaza yemera kukurihira ibindi byose cyangwa guha ibindi byose, mugabo wewe utari kuraza kumwononera ibintu. Nico gituma nashaka mushobora kumva kino kintu gitahure, ikintu kigira kane kugira ngo ushobore kuba do attractive person, wa muntu akenewe cyangwa wa muntu ashobora gufasha abandi. Gerageza gukora ico kintu cyo kubaka, wiyubake imbere, wiyubake mu bwenge bwawe, ushobore kumenya ibintu kanaka. Nivyo kuko ushobora kumenya ibintu byose, ushobore kumenya gukora ibintu byose, ushobore kumenya kurangura ibintu byose, ariko wewe hariho domaine kanaka ushobora kwispecializamo, hari ibintu kanaka ushobora kwishikamo. Hamwe ivyo bintu utanguye kubikora, umuntu wese agushikira akavuga ati respect. Hamwe ivyo bintu kanaka yumvise uri kurabivuga, hamwe ubwo bumenyi kanaka yumvise utanguye kububoneka, vraiment kweri bavuga ati umuntu kanaka arafise icamaze. Niyo bizotuma umuntu ashobora kukubona, agashobora kwifuza kugira ikintu kanaka mushobora gukorana nawe, agashobora kwifuza ikintu kanaka muvugana nawe. Ariko uri wa muntu waba useless, w'abantu atakintu na kimwe muri mu bumubaze, wa muntu ugasanga nta manake, nimba atari ururimi rw'ikirundi gusa nta rundi rurimi azi, manake atari ngira ngo na kimwe guteranya kimwe bize mishure, nta kindi kintu na kimwe muri mu bumubaze, ugasanga koko guhera nta domaine nimwe cyane nta kintu na kimwe ushobora guhagararako kugira ngo ashobore kukwereka neza ko hari ikintu kanaka amaze. Nukuri ndakubwiye, naho azoba ari umugore wawe azogusuzugura, naho
azoba ari umuvyeyi wawe azogusuzugura kuko abona ko atacu umaze hamaze guha umwanya bajya bagize ico bamaze. Nico gituma rero mu kurangiza ikintu kigira kane kugira ngo ushobore kuba attractive person niki ni to develop your mind, kugerageza kwiyungura ubwenge. Mutangure gusoma ibitabo, tangure kurondera ama information atandukanye. Hari umuntu no musaja kuri TikTok kuva mu gatondo gushika ku mugoroba ariko ara scrollinga gusa duza ugiye kuraba ivyo ikorera bariko ama nonsense, ibintu kana kataco bimaze, ibintu ataki na kimwe bikora mufasha. Ha oriye ko abandi bariko baja kuri TikTok bariko bariyungura ubumenyi, abandi bariko baja kuri YouTube bariko bariga, bariko biga izindi ndimi, ukagenda gusa no kuraba Diamond no kuraba iki n'ibindi n'ibiki, bijye biza kumarira iki, biza kuza gukura hehe, bigushikane hehe. Abandi bariko barumviza ibiganiro vyubaka nk'ibi byo gushobora kubungura ubwenge, ugasanga uri kuri scrollinga gusa ku bintu bitagira akamaro, ku bintu gusa byo bituma ahubwo ubandanya wumva wiyanse. Abandi ubona ko abandi umenga nibo babayeho neza, ubona ko abandi ko kumenga nibo bafise ubuzima bwiza. Okay, tukibagira ko bajya bobo bakwereka ijya myanya myiza. Uzo kwitegereza ngo ugomba gupostinga ifoto, nimba wari ufise ifoto 10 witegerezamo ya indi nziza, imwe wari wambaye neza uri ahantu heza akaba ari upostinga. Eske uzoraba akabona za foto za akabona za poste zawe, za foto zawe nziza wamupostinga, aciye bazanga nibwo ubuzima bwiza wama mu imisi yose. Nico gituma rero abantu benshi birirwa bascrollinga ku marezo social usanga koko hariho benshi usanga hari akantu kaka depression, ugasanga kari muri bo kaboneka cyangwa kadashobora kuboneka. Aho woza kuri amarezo social ukaza nko ngaha Aho Vyakabereye Ni Kera kugira ngo ushobore kwiyubaka, kugira ngo ushobore kwiyungura ubwenge, kugira ngo ushobore kubandanya ugira amakonesasa atandukanye, ugaca usanga koko wigumira mu bintu ataco bimaze. Nico gituma rero twese hamwe nitwabana tukabandanya dufashanya kuyiga, tugakurikiza ya ntumbero yacu kuvuga ngo ushaka kumurikirwa n'umuco atab'inzira yawo, kuko kitazowubuza kumurikira abari mu nzira yawo nuko wewe utari muri iyo nzira. Par exemple, izuba nizoreka kwaka ngo rireke kumurikira abari mu ruhande rwayo kubera ngo wewe utari mu nzira yayo. Nico gituma rero nimba uri mushasha ngaha kuri Aho Vyakabereye Ni Kera, nimba uri kudukurikirana kuri TikTok, kuri YouTube cyangwa kuri Facebook, ico no gusaba no gushobora kugira sabone, like cyangwa follow kugira ngo ushobore kubandanya uba mu bahabwa ibiganiro kenshi cyangwa ushobora kuba favori. Tubivuga ivyo ngo mukore kubika igabasha muraba ama miliyoni y'ama video abari kuri TikTok cyangwa kuri Facebook. Ni kuvuga rero mu gihe umaze kwiyabona bica bituma koko baguma baguhereza bijye biganiro uri kurahabwa, ugasanga uma wiyabona kuri ataco bimaze bijye bintu koko usanga atakina kimwe bikorera kungu. Ariko ni wiyabona kuri chaîne nk'izi yaba kuri Aho Vyakabereye Ni Kera cyangwa izindi zose, bizotuma koko bishobora kubandanya bikungura ubwenge, usange ejo cyangwa hirya y'ejo ku rundi rwego nkuko umugambi wacu ari twese hamwe dushobore kubandanya twungurana ubwenge kugira ngo tuzoshobore gushika ku ntumbero ikomeye, dushobora gushika ku mugambi ukomeye. Uno munsi dutanguranye audience kiri ntoya, inyuma y'imyaka 10, inyuma y'imyaka 2, inyuma y'imyaka 3 tuzatuma gushika ku rwego rukomeye, naho umaze gushika ku rwego rukomeye nande bise ahandi maze gushika. Nuko rero ikintu kimwe kindi numva no basaba ni kugira like na comment ico mwifuza ko twoshobora gukora cyangwa ico twoshobora kubafasha cyangwa ikibazo kanaka, commentaire zanyu turazisoma koko hama dushobore kubishura no gushobora gupartaja umugenzi wawe umuntu kanaka koko wumva ko akeneye buno bumenyi kugira ngo nawe ushobore kumufasha ashobore kugira ariko arava ni ariko araja. Naho utaha tuzosura mu yindi video twumvira ikintu kigira gatanu n'ibindi vyigwa vyinshi.